mpagaze ngashima Imana ko Imana yangiriye neza, shimira n'uwo muvyeyi yaransengeye cyane, ndashima Imana ko yamuhaye umubebe. Imana nihabwa icubahiro. Amen. Hari mu kwezi kw'icumi uwo muvyeyi wacu arahanura ati Imana iratanze abana, ati abakobwa bazoba bafise inzobe, abahungu bazoba birabura, ati nico kimenyetso itanze. Ico kimenyetso yavuze narakibonye. Imana nishima. Ndashimiye n'abarongozi ba Maserire barambaye hafi, baransengeye, abumvise ugushima kwanje n'ibindi byinshi ntavuze Imana yakoze. Imana nibahezagi. Amen. Munyarutse mu bubangutsi. Haleluya. Haleluya shengero ry'Imana. Nanje mpagurutse nshima Imana ukuntu yaranyongeye iminsi yo kubaho. Nukuri ntivyari byoroshe, yaranteye iteka ndaronka ikibondo. Ntivyari byoroshe, sinokwirirwa ndaciyo vyaciye, ariko mumenye hano hari Imana itabara kandi ikomeye. Jewe ntivyari byoroshe, ndibuka nkiri inkumi baguma bambwira ngo nta mwana nzokwigera ndonka. None mpagaze hano nshima Imana ko yarayinyongeye ikibondo kigira kabiri. Muyiha amashi. Shimiye n'abakozi b'Imana bambaye hafi, n'uwo muvyeyi n'ukuri yaransengeye. Shimiye na mwarimu Erike na mwarimu Jamari, n'ukuri barambaye hafi. Imana ibongera komera amashi umwami Yesu. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Mpagaze ngashimira Imana bitangaza yankoreye. Naje ngaha ngwaye, nari maze amezi 6 ntaja mu bihe, abeshi muca muvyumva. Yesu ashimwe. Ndaja kwa muganga, muganga arambwira ati ugwaye ikivyimba mu nda. Acaranyandikira imiti, ndashobora kuyirondera imiti ingana n'umuriyoni n'510. Iyo miti ndayironka ndayifashe, nta mpinduka nimwe nagize. Imiti ca ndayihagarika ca nza ngaha. Vyaranyoroheye kugira mbonane n'umwungere. Umwungere aransengera, arambwira ati genda Regina agukurikirane. Regina hari Imana imuhezagire. Yarashoboye kumfasha, inyuma y'indwi imwe naciye nja mu bihe. Yesu ashimwe. Regina aransengera indwi iheze, canamubwira ati nshaka unsengere nzogenda kugirisha controle. Dogiteri arambwira ati ni wewe Ariyera? Ego. Cambwira ati ikivyimba carakize ntacu gifise. Je ngaha nshimira Imana n'ivyinshi naboneye ngaha, maze amezi 3 nsengera aha. Abeshi hari abo wabanzi ndibaza, narabonye ikiganza c'Imana. Kigira kabiri akazi nahora nkora nari nsuzuguritse cyane, ariko narabonye igitangaza c'Imana. Umushahara nahora mpembwa banyongereje ko 50. Yesu ashimwe. Ntaye yanje ni ndende, abayumvise Imana bahezage. Amashi ku mwami Yesu, ukoresha umwanya n'ingoga. Haleluya. Yesu ashimwe. Nanje ndashimira Imana kubera ikintu nasavye kuva ngishika ngaha narakibonye. Je nari mfise akazi nkora ijoro n'umurango, ariko ikintu cyambabaza sinashobora kuronka umwanya wo kuza gusenga. Umunsi umwe ndabwira Imana ati Mana, nimba aka kazi mfise ariko ko mbuza kuja gusenga, ndasabye gahere hama umpa kandi. Rero mwinondwi naraje gusenga kwa Mungu, twamaze kubivugana n'umubosi yuko nzoza ndaja kwa Mungu, ariko nshitse baranshwanira, barambwira ati ntabwo byari bikenewe. Guhera rero mwiyondwi kaciye gahera, ubu ndashima Imana nubwo kahetse, ndizera yuko nzoronka kandi. Amen. Yesu ashimwe. Mungumera Imana amashi. Jana ngaha kwa Mungu mfise umwana aremvye, yararibwa ukamengana ibise by'umwana. Umwana turasenga ariko araribwa, dusohoce ncangenda hariya kwa mwungere, turatonda mbere mwungere niwe yadusanga aho twicaye, turinjira baramusengera. None twavuye ngaha akomeye, n'ubu ntibirasubira. Mungumera Imana amashi. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yari yaremvye gose. Yesu nashimwe. Shavi Imana ikorera ngaha kwe. Tubivuze ngo tubiheze. Tutariko turumva ivyo uvuga mugabo. Vuga nijwi nyene. Nimba wanezerewe cyane bisobanure tubimenye.
mumbabarire akajwi kanje nikarenga ngaha hama ibintu imana ikorera ngaha nitwoheza kubitondagura ngo tubiheze jewe nari mu basore kweri ikirere canje c'akazi cari carugawe n'ibindi byinshi mugabo ubu uye ndashima imana kwanza iheza kirerize wowe nadutumira akazinduka akadutumira nyine tugaheza giko hama rero jewe ikirere cari carugawe telefone imana abarozi bari bashizemo akadege muri telefone cyangwa niwe wagasizemo kweri novuga ko ari nk'abarozi kubera telefone ntigera itora amarezo mugaho nshikiye ngaha byose byaragenze neza ubu ndashima imana ahumvise gushima kwanje imana bahezake amen aratwishe bari barugaye connection yiwe ageze aho ngo biriyuguruge reka birashoboka abarozi n'ababaya haleluya hamba mandire gushima imana ubunye mpagaze ngaha mba ndi umupfakazi nongeye gushima imana yarayigaruye umugabo wanje hari ukuntu abantu batwara ibyo bimodoka binini usanga bazinduka mu ijoro umugabo wanje abantu b'abasuma bashika nka 10 bari bamukikuje ari benshi hama araraba ukuntu nta kuntu nakumye aratabaza ageze hajyanye mu bya Gasenyi bamutabare hari nko mu masaha 10:30 arabura hama imana yarumvise ugusenga kwanje kandi imana yarumvise aho ndayikorera n'ingendo fata nkamara amasaha 3 nza muri Epantasi imana ntiyemeye ko mba umufakazi hama bumvise gushima kwanje imana ibahezagire amen imana iguha umugisha agenda amasaha 3 ari karaza hano nawe uri muri quartier udashobora kuza hano haleluya kandi nanjye ndashima imana muri iyo ndwi naringwaje umwana aremvye cyane ndahamagara mwungere hari mu ijoro mu iyo ndwi heze aramusengera ubu yarakize ikindi higira kabiri ndashimira imana bijya mu byo kugurana kweri birakora je naraguranye imana ndatongera ndavuga ati abana banje bane uko biga babiri baja mu 11 bose imana ibaha ubwenge bose baze bamenye abana banje bose bane baramenye ico kintu ndagishimira imana ihabwa icubahiro Yesu nashimwe nanje mpagaze ngaha nshima imana nari maze imyaka myinshi jewe aho ndi hose nguma ngira itiro naho nkorera hose abantu bakaguma bavuga ati wewe nguru umusiti hama rero majije gushika ngaha narasengewe uburyatiro ryaraheze abumvise gushima kwanje imana ibahezagiye amen nabo n'abarozi abo Yesu nashimwe nanje shaka maramaze satani je hari kwa gatandatu uvuye ngaha muri repetition ndagenda cyangwa guca mu nzira ya hafi kugira shike kare ndiko ndagenda butanguye kwira jambo n'umuntu w'umuhungu amanutse ashunguruka nk'uku kugira duhure mugaje camera nk'umusiga ngumangenda ndabona ko ari kure yanje heze iminota 20 nza ndamubona inyuma yanje ntigeze muna ko yashikiriye haheze akanya gato turatambukana catangura kumbaza ngo wewe ugiye Ichimana yakoze rero nagiye numva agasakoshi nari fise aragakwega catera yiruka hari mutuntu nari fise nyene na telefone nagomba shima imana reko yangiriye neza kuko aho hantu ngo bamba bahiciye n'abantu imana yarangiriye neza ko yandokoreye ubuzima umvise gushima kwanje imana ibaheza haleluya Yesu nashimwe nanje mpagaze shimira imana ibyiza yankoreye jewe nariko ndamesa muhira niba umwana nari namushize mu bandi bana burya mpindukiye numva umwana ariko arahagwa kandi aho hafi hari umubanyi burya ngiye kuraba asanga umwana yamize agapfundikizo k'intuzenya kari mu muhogo kamuhezemo amaso yazutse niho nagenda kuraba kandi uwo mubanyi yari yicaye aho yaguma atwenga aho kuja kumutabara burya navuye aho mpamagara Yesu shashira ukuboko muhogo biranka mwana yuko agira hema niho nagira uko mbona nyagapfundikizo karavuyemo ubu mba ndi mu bitaro
none imana ishimwe kuri ibyo byiza yankoreye. amashi menshi cyane, si ibitaro ahubwo yari yategetswe kuba yapfuye. nimba hari ikintu imana yakoze n'icyo, imana ihabwa icyubahiro, tuyikomera amashi menshi cyane. itangaza gikomeye cyane. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe kandi jenje ngaha nshimira Imana, mbanje gushima ubwa mbere na mbere ko ngeze iyi saha ndi muzima, ntambuka bikemera, mpema bikemera, Imana nihabwa icyubahiro, n'abana banje bakaba ari bazima. Imana yarakoze, naragwajije umwana araja mu bitaro, naravayo amahoro, Imana nihabwa icyubahiro. Hama kuwa Mungu hari ikintu nari natumye ruguru, kuva mu gatondo ndi ngaha mu rushengero bakambwira ngo bariko babaka 105 ku modoka. Hama ndababwira ati ibyo nimugire ubwoba, jendi mu ishengero ndazi ko bigenda neza. Hama ndinjira mu biro kwa mwungere nta na kimwe namubwiye, gusa hansize ukuboko ku mutwe. Nsohotse ngeze ngaho hanze, nza numva bambwiye, baranterefonye ngo imodoka turayirose y'ibihumbi 200, kandi bari bagumye bavuga ko bashaka 105. Rero nukuri ndashimiye Imana cyane, kandi hariho umutwaro nari natuye Imana w'umwana wanje yiga ati ikibazo azogitora. Rero nshimiye Imana ko ibyo nasabye Imana ati Imana imumpere interna, vya Imana yarayibikoze. Imana ya repentance nihabwa icyubahiro, n'umuvyeyi wanje yama mba hafa nsengera. Murako. Haleluya. Nanjye mpagaze ngaha ngomba gushima Imana. Mu minsi mike no bamonyoye aha hantu, ndibaza nta ndwi zibiri ziheze, jewe mba mu Maramvya. Rero maze gushika ngaha naje meze nabi, jewe ndandaza resitora, namira mu ruhombo buri mwanya wose, ariko nkagenda ahantu nkabwira Imana, abana bampevye. Umunsi umwe banjana ahantu kuruhwa rwa Rugombo na Rwanda, ahantu ngo hari ikinogo c'amashuha, baranjana abakozi b'Imana, baranjanayo. Mugabo navuyeyo atakihindutse. Bimaze kumera gutyo, nayaze n'abapasiteri benshi, jewe namaze kugendagenda kenshi abarimu ndababwira ibyanje, je nsenga muri Pentecote, ariko narabuze ahantu na hamwe icigwa cyanje cotora umuti. Ndananirwa, abapasiteri ngendamwo ndabisukamwo, ndababwira ibyanje, nkabwira ikibanza ngene kimeze, nkabona amadeni, nagenda kubotike gufata amadeni nkahomba. Narateka abandi bakaronka abakiriya, je naronka isazi, nkaronka imiserebanyi, nkaronka ibinzoka ziri abiri, nkaronka ibintu byinshi, inga nkabona zihindutse inyo, nkagenda kumena, haza umunye butuke kongishuza, nkavuga ati nta mahera mfise, nayo ndose yacaha akiruka. Bimaze kumera gutyo, niho naje ngaha hari ku munsi wa kabiri, ivyanje namaze kubona ko bidashoboka. Mukuri ndayagira umukozi w'Imana, arambwira ati mukuri genda hari abagusengere. Maze kuva ngaha narabonye ikiganza c'Imana, narabonye impinduka mu kibanza ca resitora. Mbona abantu baje kunshora batahora banshorera, washima barandengana biruka bagenda kuyandi mazero, jewe bakamenga ntese ishano buri gihe uko. Ariko maze gushika ngaha ikiringo sinara nadanza nk'ibihumbi 100. Uwo munsi mvuye ngaha buke nadandaje ibihumbi 110 gutyo gushika na amasaha. Ku munsi wa kane mvuye ngaha ibyanje mora yuko byagenze neza. Ku munsi wa gatanu ngiye guteka, nasanze ahantu shira imeza z'amasafuriya zinga, sanga basize ibintu bitabaho byo muri toilette. Ndavuga ati Mana, ibi byose ndagira n'ubwoba kubiyora, ariko ndumva yuko hari umuntu andemesheje ati yora mu izina rya Yesu. Ndagenda ndata. Bimaze kumera gutyo, ku munsi wa gatanu byagenze gutya biyumba, mugabo nkaguma numva nyene hari umuntu ari karandemesha ati humura ntacuba kandi uradandaza. Ejo ku munsi wa gatandatu nca ndabona Imana nca ndadandaza 130. Ndavuga ati Imana, ubu safari mwana ari 130, ngiye gukorera Imana ngaha. Mukuri Imana narayibonye, mwengeje kirenge ngaha, bantu b'Imana mugikenganya ahantu hari Imana. Nirutse mu bapasiteri benshi,
ndiruka mu barimu byanka n'abana bose kunahangwa nkashikayo hehe aha hose mu cibitoke nkashikayo nkababwira ibyanje ngira umukozi w'Imana wese namwe ntabwira ibyanje ariko byaranse ariko ngaha Imana ihabwe icubahiro nabonye tuganze nivyo nyene tugiye gukubita mu mwanya ya ureke ivyo mubindekere. Yesu nashimwe, Yesu ashimwe cyane. Jewe nanjye ndashima by'ukuri Imana dusenga irumva kandi irishura. Jewe kweri ego naho nasenga nkishurwa ariko kuva ngeze aha naho ico byumva nyine hari ikindi mbona nyine cyarenze ko kweri. Jewe narakanagaye ndaza ngaha pastor abizi hari hico namubaza hajya ujya munsi mvaho naciye numva rero parasera yanje y'igihanga hariho wayihagara yigurisha ngo amaze imyaka ine yigurishije imyaka ine acavuga ngo nari narigeze kumutuma umukiriya atanijana arampa mu iyo myaka ine ntangura kwiruka murabizi ariko kweri ntivyangoye nubwo natana murazi parasera ntushobora nyene biragoye ntigenda uko ubu ndashima Imana rero barayinshikirije baranarayitsindiye kandi urana nta minsi myinshi irahaca nkongera nkashima Imana by'ukuri mbere tukibirana iyo parasera madame wanje yarapfuye habuze gato ico naco sinareka gushimira Imana kuko hako madame apfa hari gutuma habura ibindi byose birarondegwa hama madame nawe tugeze ku gitanda tutararyama atangura kuvuga ngo yo ngo hengwe izo mva ngo imbere yanje zitonze umurongo mwibarabara urumva nyene byari bikomeye ngo mbona ngo inzoka zo aho ntituraryama ricaye ku gitanda ngo mbona ngo inzoka zose ubwoko bwose ngo ziri ngo nkingwizo ngo hengwizo ngo imbere yanje tinono ngo uwo musigiti ngo imbere yanje numva ijwi ry'Imana ati musengere ndavuga ati nabanza mbarire ariko navuga ati jewe ndazi ko ubuye ndi ku gicaniro cya Repentance ndaza ajya amavuta na jewe ndi ubu ntangore ntabwo bafise aranka kumbarira niho naca niryamira agatiro karaza nanje ca numbona ikintu mu nzozi kimfashe ngaha gica kinwa amaraso hajya ngira nyine ncikane camba ngo Yesu nijwi ridasohoka mvuze gatatu ca ndikangura burya nikangura cyanga yacanye itara arica ku gitanda aguma nyine avuga vya bindi ndavuga ati ngoro dusenga ndamusengera burya ca turaryama cyo bintu ntivyasubiriye ko namubwiye ati nasenze ati Imana y'igicano ca Repentance ubu narinje yarakize rero yaciye akira ubwo nyene ukomera amashi umwami Yesu nyarusa. Yesu ashimwe kandi jewe mpagaze ngaha ngomba gushima Imana ibitangaza Imana yarayinkoreye. Jewe umufasha wanje yagiye mu kwezi kw'icumi 2024 ariko muri ico gihe cyose naragize ubuzima bubi cane ndaca mu ngorane zitandukanye kuva agiye naragwaje umwana ndaca mu ngorane zikomeye cyane ariko Imana yarahabaye ntawo nagiye gusaba nta numwe ariko Imana yarankoreye igitangaza giteye ubwoba kuva ico gihe agiye abamama benshi maze kuja mu bitaro umwana agwaye abamama benshi aho kuza kundaba nta numwe yigeze angarukira si umugenzi numwe nta numwe yangarukiye ndava mu bitaro shitse muhira abamama aho kuza kundemesha bambwira nagomba uvuga ico Imana yakoze kuko iyo myaka yose ntiwotubwira ingene vyagenze tugomba ico Imana yakoze. Ico Imana yakoze rero umufasha wanje yagarutse kubw'amasengesho yo ngaha yarashitse ico kirahagije dukomera amashi umwami Yesu. komera amashi umwami Yesu. Amen. Hallelujah. Tudoze cyubahiro cy'Imana Yesu. Amen, amen, amen. Turagomba kwinjira mu mwanya wo gusenga. Ariko mu mwanya wo gusenga tugomba gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusoma mwaka kanya turarisoma hariya mu gitabo Marko 11